kuvyemera naco gituma yaciye ifata irya ingingo nivyo itanezereye benshi ariko nkuko nabivuze yuko ico iyo ngingo yari yafatiwe cagiye mu ngiro koko ingorane ivyo mwadondaguye nk'ingaruka mbi zayo ariko n'ibindi ivyo nibisanzwe ingingo yose yamifise uruhande rwiza n'uruhande rubi abakunda gusenga nibo bavuga ati no mu vy'Imana yaremye harimwo gusanga badafite nk'ibimba byose. Ndasubiye kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza sagwe ikaze mu makuru agizwe ko areka aravuga cane ga mu gihugu c'u Burundi. Ano makuru araza kugaruka ku ngingo zigiye zitandukanye yagiye aravurwa mu bimenyesha amakuru abari karagaruka ko ivyatangajwe n'abategetsi n'ibindi vyose mukeneye kumenya turagenda tubibashikiriza mu ngingo nkuru zano makuru. Turaza kubabwira ivyatangajwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu ku ngingo yafashwe yo kubuza ivyuma nka tukutuku amakinga gushika mu gisagara ca Bujumbura mu bibanza bimwe ico Everine Butoyi umuvugizi wa prezida yatangarije abamenyesha makuru. Turaza kubikurikira ndakwibutse ko ingingo yari yatangajwe na Gervas Ndirakobuca kandi akavuga ko iyo ngingo ari ntabanduka itegerezwa gushigwa mu ngiro vyanka vyakunda. Turaza kubigaruka ko turabe rero ico umuvugizi w'umukuru w'igihugu Everine Butoyi yabwiye abamenyesha makuru. Tukiri kuri ino ngingo kandi haravuzwe ibitari bike ngera twarababwiye amakuru y'ukuntu ari ikiganiro cyari catunganijwe kubamenyesha makuru kikaba cyari catunganijwe nishira hamwe Oricom ndetse na Parisemo ariko mu nyuma kikaza kuhava gihagarikwa ico kikaba cyaragaritswe n'igipolisi. Abapolisi rero bakaba baraciye bahagarika ico kiganiro. Umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo umutekano Pierre Nkurikiye hari ivyo nawe yatangaje avuga ko wari n'amakuru bari bafise yuko ngo bari batunganirije ikiganiro ngo bariko baragumura abanyagihugu bari bateguye ko bashobora kuza kugumura abanyagihugu. Turaza kubigaruka ko twumvirize ico Pierre Nkurikiye avuga kucatumye bahagarika ico kiganiro. N'ayandi makuru yose yatandukanye ariko aravugwa turaza kumviriza ico umuvugizi wa leta y'u Burundi nawe yatangaza. Ivyagiye biravurwa vyose turagenda tubica irya nino. Wipfuza korajuba mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi urafyonda kuri subscribe dushize ko inkuru urajuba mu bambere bashikirwa nazo. Eka no makuru yacu tuyatangurire kuri no nkuru yihuta. Hari vyatangajwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Everine Butoyi mu kiganiro c'abavugizi b'inzego zitandukanye. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Everine Butoyi yamenyesheje ko ingingo yo kugabanya ibibanza amakinga amapikipiki n'amabajaje bishikamwo ari ingingo yizwe neza cane nabo vyega. Amatukutuku n'amabajaje mu gisagara ca Bujumbura yari mu bintu bigwiza ibisita, ugasanga abavyeyi bariko barahekurwa. Leta rero ntiyashobora kuvyemera naco gituma yaciye ifata irya ingingo nivyo itanezereye benshi ariko nkuko nabivuze umwimbu uzovamwo uzobanezera kuko umunsi wa mbere bitangura kutaja mu gisagara ca Bujumbura baratubwiye neza yuko amasanganya yagabanutse ku rugero rushimishije cyane. Aha rero nibatanga ibitigiri ndazi ko muca muhumura, ahubwo nagomba ndamusabe ari ngaha atanga ivyo bitigiri kugira ngo ico kibanze kivemwo kuko ndazi ko barundi benshi barindiranye igishika inyishu tuza gutanga kuri iki kibazo. Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu amenyesha ko kuva ingingo ifatwa atasanganya ryabaye. Barahiyumviriye kuko n'igikorwa c'abahinga cakozwe n'abahinga cakozwe n'abajejwe umutekano mw'ibarabara bamana n'abajya abantu batwara zyangendeshwa imisi yose baraziriho neza ahabera amasanganya menshi naho atabera. Ni igikorwa cakozwe ku buhinga. Ibikorwa by'ubuhinga iyo bikozwe hari abantu benshi ntibabitegera kuko birafise ubumwene bikorwa bigaheza bikagira n'ico bitanze. Ariko bamwe mu baba mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko amasanganya amaze kwibonekeza kubijanye n'ingaruka ziriko ziribonekeza kubera iyo ngingo
iduga ry'ibiciro vya nkenerwa. Prosperi Ntahogwamiye umunyamabanga mukuru wa leta aremeza ko iyo ngingo itabuze utunenge. Ivyo nibisanzwe ingingo yose yamifise uruhande rwiza n'uruhande rubi. Abakunda gusenga nibo bavuga ati no mu vy'Imana yaremye harimwo abusanga badafise nk'ibihimba vyose, ariko Imana ntibayihenze. Nibi rero niko bigenda, ingingo igihugu gifata yamifise utuntu dushobora kuba tutameze neza. Narijya ushaka gusanga ko nko mwabivuze iki canke kira cafasha umuntu, ariko rero ngo iyo umuntu avunitse aramenya gucumbagira. Sinohakana yuko koko bamwe muri bo ku buzima bwabo bwa misi yose hari cabakoze ko, mugabo isi n'ijuru ntivyafatanye, ubuzima burabandanya, ahubwo borabingene bo kwigengesera bagafata intumbero ijanye n'ingingo ya leta, nk'uko umuvugizi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu yabivuze. Mu misi bazobona ko babikuramwo inyungu. Leta yafashe ingingo ku neza ya bose. Iryo jambo ry'ineza ya bose bariko baradukurikirana bagerageza gutahura ico isigura niyo rigarukira. Ni ku neza ya bose, si ku neza y'umuntu. Ariko leta muvugira ntaco izohava ihahombera. Tuzobirabira hamwe. Ivyo ugomba vyo nta birimo. Tuzobirabira hamwe hama ingingo mperekeza zifatwe, kandi n'ubu zaratangwe gufatwa. Murakoze. Kuyandi makuru kandi yagarutswe ko muri kino kiganiro n'ivyatangajwe na Petero Nkurikiye. Petero Nkurikiye yatanze umuco, atanga insiguro ku catumye abapolisi bahagarika ikiganiro cari catunganijwe na Oricom ndetse n'amashirahamwe Parisem. Ivyo rero bikaba vyarabaye ndetse bikanavugwa cane. Ikiganiro amashirahamwe Oricom na Parisem yatunganijwe mu misi iheze kigahagarikwa n'igipolisi. Cahagaritswe kuko hari amakuru ko bagomba kugumura abanyagihugu kugira ngo bagararize ingingo yo kubuza amakinga, amapikipiki na tukutuku gushika mu bibanza bimwe bimwe by'igisagara ca Bujumbura. Ivyo bikaba vyashikirijwe na Petero Nkurikiye, umuvugizi w'ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo umutekano. Yandi ariko aragaruka ko cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, tubabwire ino nkuru yavuzwe nayo cane. Abarongoye amashirahamwe yajejwe gucungera abantu n'ibintu aravugwa cane mu kudafata neza abakozi babo, abenshi bakunze kwita abasiti. Amenshi muri ayo mashirahamwe akaba yagirizwa kudaha amasezerano abakozi babo, kutabaha akaruhuko, kubahemba intica ntikize, kutabategekaniriza kazoza, kutabavuza n'ibindi. Mu nama yahuje bene ayo mashirahamwe n'ubushikiranganji bujejwe umutekano kuri uno wa 24 z'ukwezi kwa gatatu umwaka 2022, umuyobozi ajejwe kugenzura ibikorwa vy'ayo mashirahamwe Colonel de Police Tarisisi Ndayishimiye akaba yagabishije ko hamwe ayo mashirahamwe atokwikosora ibihano bigiye kuyafatirwa vuba. Abo barongoye ayo mashirahamwe bakaba basabwe ko bategerezwa gutegekaniriza kazoza abakozi no kubariha ibirarane, kuvuza abakozi babo n'imiryango yabo, guha amasezerano y'akazi abakozi babo, kubambika impuzu n'ibirato vyiza hamwe n'ivyo kwikingira imbeho n'imvura, kubahemba amasaha arenze ayategekanirijwe, kubaha akaruhuko kubamaze umwaka bakora nk'uko amategeko abisaba, kudakata amahera ku mushahara w'abakozi ngo nayo kubagurira impuzu, gushiraho inzego ziserukira abakozi, gutanga raporo ku kwezi y'ivyo bariko barakora. Ariko bamwe mu barongoye ayo mashirahamwe bakaba bamenyesha ko imvo zitabava ko ngo kuko umushahara w'umukozi acungera mu bisata vya leta ngo bikunda kubasaba abakozi nka OTB, Regideso usanga utarenga ibihumbi 100, bigaca rero bigorana ingene bo kubahiriza amategeko. Ayo mashirahamwe rero akaba agiye gushigwa mu migwi 4: abakora neza, abagerageza, abacirondeza n'abo vyanse gose. Abo rero bagashobora no kugarirwa nk'uko vyatangajwe. Ayo namwe mu makuru yaragezwe yavugwa cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Banywanyi bacu, ayo nandi turiko turabatunganiriza mu minota mike turaba tuyejeje kuyatunganya, nayo muraza kuyakurikira.
ico utegerezwa gukora conyene wewe no gufyonda kuri subscribe washirako inkuru ikagushikira mu ba mbere. Ibihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije, mukanya turabonana mu yandi makuru n'abandiko ndagushikiriza.